Hajya ukunda ikindi siporo. kintu nakunda cyane nakunda kunyonga ikinga. Hajya n'uburazi kinga. N'ubu nawe no guheka ku ikinga. Yewe Nakunda bravura kinga kunyonga burya. ikinga. Je nashaka kuja kuvoma mu mwonga twavoma saha i Bujumbura ubona hakitse nk'uko twavoma mu mwonga hanefo tugasaba ko ndugana amazi n'ikinga nk'ubungadugana nk'ibido zitanu. Papa wanje yari umuvyeyi mwiza ku buryo uyu munsi ndamutse ndose amahirwe yo kuronka umugabo nka data noba mpiriwe cyane. Jewe aho mvuka n'ahantu heza pese ndahasuzugura ariko ni kure cyane hantu utibaza ko hova ibintu bikomeye bigoye kugira ngo ugire inzozi zagutse no kutiyumvisha ko no kutumva confidence yo kumva ko just iyi modoka ni iwanje okay avera humeka ni iwawe genda urumva hama kuva uwo munsi namaze insomere yose ngenda na moto mukama wawe imodoka iri mu nzu imodoka mu rupangu ifise na essence hatinya ngiye ahantu nkumva mfise ubwoba biranera isoni ko umuntu aza kumbwira ave iyo modoka ni wacu mvuga ni yiwanje nkumva ndamaramaye ndabe postinga pe ndi umuntu ntanakunda no kuvuga ikintu maze gushaka mu buzima busanzwe ariko maybe numvise nosangiza abandi ikitangaza Imana yankoreye. Hari abantu benshi babyakiriye nabi bavugana ubwibone bavugana ibiki ariko sinzi ikibazo abantu bafise baranezerwa iyo babona ibibi bipostingwa kuri social media ariko iyo babonye ikintu cyiza bakarakara. Franike hari ikibazo abantu bafise abantu bigira ko batuzi ariko ntibatuzi cyane ntibatuzi bazi ibyo twababwiye hari ibindi buzima tubayemo abantu batazi. Ikintu cya mbere cyambabaje ariko nshima ni uko Imana yaramfashije nkaba ngeze uyu munsi ntarubaka. N'abantu bose bampebye barakoze. Kama wanje ndabishimira Imana. Abandi barabaye bakababara bakarira urashima Imana kuba baragweze. La majorité y'amakouple menshi ariho uyu munsi benshi usanga umwe abereyeho mugenzi we. I mean cyane cyane ku bahungu nimwe muri selfish cyane muri ikunda. Iyo ufise umukobwa uterese umukobwa akakwemerera for example Franike je uje kundondera urabizi ko ndumuririmbye ndakina filme ariko ukaza ukambwira ngo singeneye kuzosubira kuririmba no gukina filme. Vuze iki kuri wewe kuko wari umukobwa aciye bugufi wari umukobwa umengo aratuje aratekanye. Njya mukobwa se wendi wo mu buzima busanzwe. Oya bijya ntabyongerera mu buzima busanzwe. Oya no. Ndi humble kabisa sinakubesha ariko sindesha abantu ngo mu buzima busanzwe kujya no komeza. Kubera hari ibintu ntashobora kwihanganira. Ubwo ni wari gutangura kunyidonje. Ndi ntavyunguka. Ko banyi turabaza mutama ntavyunguka bose baranze. N'ivyanje byose barabizi. Yo nkaha umutumba wanyu wose haki. Nda ugufatira bose abantu bose tubimwe. Bimuke baje hari umutumba wose we kwawe. Nzobikora. Jewe mu rugo hasigaye hera. Na wewe na nk'uyo mufuko ndawushize ahabona acagurisha. Nk'uyu unyatakire mufise uyuko. Welcome ladies and gentlemen, muraho murakominizera komeze neza murose mwirwe canke muramutse bivanye muri. My name is Frank the answer in African TV. So ndagwikaze yose kwikana mu Burundi mu Rwanda mu Tanzania muri Kenya muri Congo mu Buganda i Buraya muri Amerika muri Australia ndetse mu bihugu by'abantu vuga mu Mande ndetse na Arabie Saoudite bari mu Swiss mwebwe mwese ndabaha ikaze. Ukiri mushashi kuri chaîne yacu ndagusaba kugira subscribe kugira ngo dukomeze kwagura umuryango munini ni African TV aho tukubona umutumire adasanzwe musanzwe mukunda bamukunze kuva kera mukunda mu bintu bibiri bitandukanye tuza kumenya amatuganire byinshi bigiye bitandukanye. Yes turagwaye ikaze rero. Murakoze cyane. Umeze neza cyane usibye ko ngaya ka grippe ariko neza neza. Ariko muri Miss Nyararo grippe ku bantu benshi. Yeah. Yes, uramutse bakunzi ba African TV hari abakunzi bawe benshi ndabizi. Abakunzi ba African TV ndabaramukije cyane amahoro y'Imana bane namwe. Yego. Ntiyaruvera muhimbare. Umwe mu bantu benshi bakunze hagiye hatandukanye. Ariko kandi ndashaka kwanza kumenya imbere ko utangurira n'ibindi byose. Aruvera muhimbare. Iyo genre musi ugenda gute?
ugiye kubiraba nta musi wanje ugenda kumwe n'uwundi terwa na gahunda mba afise uyu munsi bigaterwa n'ibyo mba nateguye gukora n'abantu dufitaniye amaporogaramu n'amasaha afitiye ko amaporogaramu yego ariko hari ibintu usanga ari kamenyere ko umuntu akora gufungura koga gusenga ibyo ni ibintu bidasaba ngo urafise porogaramu cyangwa uragize iki ni ibintu umuntu akora kubera ko biba bikenewe mu buzima bwa buri munsi. Yes, abantu bose bakaba dukurikirana kuri uno mwanya, abantu mugitangura d'abord mucugurira kino kiganiro, please mwebwe musanze mukunda Alvera mubwire ingenasa uno musi ndashaka muze mu mutwe iwanyu hazemo igicapo cy'uno musi ingenasa ashaza n'igicapo cakahise ingene yarametse. Muri commentaire bivuze ko iki ni mumvugira ati Imana, please muri commentaire mumvugira ati Imana, kubera ko ni Imana ikura ahantu umuntu ikamushikana ku rundi rugeze. Alvera muhimbare, ndashaka dutangure kugiriranya Alvera w'uno musi na Alvera wakahise. Alvera yakuze ari umwana ameze gute d'abord? Okay, ndi umwana w'imfura mu muryango w'abana bane. Nawe uri imfura? Nawe uri imfura? Abana b'imfura tuba turi imyaka. Imfura twarahezagiwe. Ndi umwana w'imfura mu muryango w'abana bane. Navukiye mu Ruyigi no iwacu, ariko na nubwo ari muri Ruyigi kuri centre, ni muri commune Kinyinya. Niyo nakuriye, niyo nize amashure atangura primaire, nayize mu Ruyigi iwacu. Ndiga igihe kiragera nyene kubwo umugambi w'Imana, kubera ibintu byose n'ivyama bigenda uko tubishaka. Maze kubura papa wanje niho naciye mvayo ngenda kwiga mu Kayanza. Ndabandanya nyene ndagenda kugeza ubwo nisanze Bujumbura. Yes, Alvera kiri mutwe rumwana donc akunda gukinira mu biki d'abord? Nkiri muto ndibuka ko ikintu ca mbere nakunda gukina umupira. Niga no muri primaire cyangwa secondaire nahora nkina umupira, narigeze no kuba nkinira bijya muhora usanga mugira amamatch Amete scolaire. Ego. Tugakina. Ndibuka ko hari n'umusi nigeze gukina cyangwa umusi ndatsinda igitsindo ndinjiza. Papa yangabimenga amafaranga nambara 2,000 nambara ngaye comme félicitation. Arangorana kado arambwira mwana wanje no musi wanezereje. Biba biri funny kubona umwana wawe ari muri tele. Narabikunda. Iyo nabona nyene turiko turakina umupira turabakobwa numva ndabikunda cyane ko narakunda sport. Ikindi kintu nakunda cyane nakunda kunyonga ikinga. Hajya n'uburazi kinga. Nubu nawe no guheka ku ikinga. Nakunda kunyonga ikinga. Bitewe nuko nije nari umwana mukuru mu muryango, kandi twebwe iwacu ruguru nibisanzwe kumva ngo umukobwa aranyonga ikinga. Ivana hariho igihanga niho vyoroshe cyane. No mu kumusa ariko nivyo. Wacu mu kumusa biroroshe kubera je nashaka kuja kuvoma mu mwonga. Twavoma saha i Bujumbura ubona hakitse nkuko. Twavoma mu mwonga hanefo. Ugasaba ko ndugana amazi n'ikinga nkadugana nk'ibido 5. Ibona muri umuntu wanje kandi ari nkiri muto afite nk'imyaka 11 12, kandi uwundi muntu abiravye omenga kwari kutuvunisha ibikorwa. Ariko nivyo no kuvunisha ibikorwa. No ubiravye bwari ubuzima busanzwe abantu bose twari dusanzwe tubayemo. Amazi twayakura kure rero wasanga tuba oblige gutwara amakenga kugira ngo ushobore kuvoma, kuko ni wadugana amazi menshi kandi je naranka kwiremeka n'umutwe. Nararuha cyane iyo uzosi ntwaye indobo byaranduhisha, narinze n'ikibazo cyo kubangwa aya maso rero wasanga byasaba ko sunika ikinga. Muri make wari umukobwa w'ibiguvu? Oya, nari uruzingo nawe muto. Iyo uvuze ngo umukobwa w'ibiguvu cumengane wawe ndayaba ari munini, nari muto mugabo ibyo bikorwa narabikora. N'ikinga riri mu bintu nakunda kuba ndiko kenshi. Ndi n'umwana nagize amahirwe yo kwiga moto nkiri muto. Ku myaka yanje 12 papa yari yaranyigishije gutwara moto. Twaduse moto ntazi gutwara yama, ariko twaduse TVC muhira. Papa ndafise n'inkovu ngaha, umunsi umwe iyo moto yankubise hasi. Nari narize gutwara moto. Eka mbanze imbere ko nza kuri ivyo bintu, n'umukobwa d'abord azi kinga akaba azi ni moto. Bimwe ibintu abakobwa batinya. Abakobwa baratinya amakinga cyane gose, baratinya n'amamoto cyane, mugakora kuvuka mu kumoso ngo baca vyumvikana. Yes, wagumye ugarukana cyane papa wawe. Birumvikana ko ari umuntu wakunda cyane gose. Papa ari umuntu ameze gute? Umuntu aguma agaruka muri histoire zawe gose no kuramukunda. Ni nawe umuntu nkunda cyane gose.
gusumba sinovuga ngo gusumba abandi gusumba mama ariko oya mama wanje reka urumva mama ndamukunda nka mama okay. papa nkamukunda nka mama nka papa nako nkamukunda nka papa sorry ari difference ni nkuko nawe no gukunda nka Franike ama mama akaguma ari mama wanje rero papa wanje yari umuntu nakunda ikintu cyanyeretse ko papa wanje namukunda nuko n'uyu munsi ndacamukunda cyane kandi maze imyaka irenga 10 ntamubona ariko buri munsi mba numva ndamukumbuye buri munsi mba numva Imana impaye amahirwe nkamubona sometimes kera papa gipfa nawe ndanasenga abwira Imana Mana ndagusabye nze kumurota papa mu njoro kandi akenshi iyo nabisaba abantu barakunda kumbwira ngo iyo urota umuntu yapfuye ngo bogenderwa n'imizima ariko siko jewe ndabyizera niba dushobora kurota abantu tutazi ukabona muri mu nzozi zawe hajemo umuntu utazi ukabifata ko biri no kumande uwo muntu ukamurota ko wumva ko kurota umuntu umuryango wawe mutife ngo nuko yafuye memory z'umuntu zigumamo inzozi jewe nkunda kwizera ego sometimes inzozi hari igihe usanga hari ico ziriko zirakubwira ariko hari n'ibintu turota bitewe n'amarangamutima yacu maybe rero ko na papa nashobora kuba ndamurota kubera nabana mwiriwe ndamwiyumvira umunsi wose ugasanga ako nyine bakunda kuvuga yuko ngo kurota umuntu yapfuye donc ebana uri kuramagana imizimu donc imizimu yiwe bikirata sinizera ko mu bantu bizera ushobora kumbwira yuko wizera ukavuga ko uri ingoro ya mpwemu yera uri ingoro y'Imana Kristo aba muri wewe ukumva ko imizimu wayihamagaye ngo nuko warose umuntu cyangwa ukumva ko ngo imizimu hari ibintu bingora kwizera ariko reka tubireka wamaje ngo papa wanje yari umuntu ameze gute papa wanje yari umuvyeyi mwiza ku buryo uyu munsi ndamutse ndose amahirwe yo kuronka umugabo nka data no bampiriwe cyane bitewe n'ibyo n'uburyo nabona babanye na mama yarakunda mama wanje cyane ndi umwe mu bana bagize amahirwe yo kubona abavyeyi babo kuva nkiri umwana kugeza papa wanje yitavye Imana ntigeze numva papa wanje atutse mama imbere y'amaso yanje gumukubita kurumva ko ntivyigeze bibaho mama wanje na papa nta n'umusi nigeze numva urabona bimwe n'umuvyeyi ashobora gukora ikintu undi akamukankamira imbere y'abana ivyo bintu sinigeze ndabibona kuri papa hari n'igihe nawe nibaza nk'aba none papa na mama iyo bashamiranye babihereza bavuganira babigenza gute ko ntigera ndababona bariko barashamirana yaramukunda mu minsi ya nyuma yiwe ari mu gutaha nibuka ko turabana twaratubona mama kuko mama ntiyari hafi yacu twarashaka no kumara ukwezi kose tutamubona ari ku ishure amuhawe ego mama yari yarasibiye ku ishure ni umusirimu none mama wanje n'umusirimu mama n'umusirimu buri cyane mama wanje yari n'umuganga yarize sage femme ico gihe ariko ariga sage femme yarafise diplome ya RP ama papa barabijenama aramubwira ati rero ndiko ndaraba iyi sirikiraja nibaza ko subira ku ishuri kugira ngo twongereze ubumenyi kubera ejo ashobora kuzoba impinduka kandi nawe urabibona ko iyo mpinduka yarabaye papa yagize yerekwa ryiza mama nawe aba umuvyeyi mwiza mama yagiye ku ishuri adufise abana twese afise uyu munsi genda umwe mu bana bagize amahirwe yo gutonda ku ishuri rimwe na mama muri secondaire niga muri 7e mama yiga muri N4 icyo gihe mama bahora nawe urankora amakosa urabona abana tukiri mu myaka yo kuba turi mu myaka y'indwi y'umunani tuba dufite turaso dushushe cyane rero ugasanga nakoze amakosa je nibankora amanota kenshi baje bagenda guhamagara mama mu ishuri agacaza akandira ibintu imbere y'abana kandi tuba ubugeze muri myaka wisirimura wumva kuri umukobwa wumva mama arasuzuguye imbere y'abandi bana rero byarantera gutekereza kandi directeur yaratoye igihano kizavurama kubera kunkora amanota byaba ari bisanzwe byari normal nk'abandi bose abo giye acahamagara mama ingo abubwira amakosa yose nakoze imbere y'abana nkabona birateye isoni imbere y'abasore abanyeshuri twigana nawe uri inkumi kanguye gusonga amabere urumva byaba biteye isoni rero
mama amaze kumusubiza ku ishure ari igihe yahora ataha akaze twari tumukumbuye ugasanga papa yiriwe muhira umunsi wose akavuga ngo simfungura umukenyezi wanje atarashika yari romantike tugateka kandi cyane Eh. tugateka tugashira ku meza Eh. ukabona mama araje yarashitse akagenda akamuterura akamukura mu modoka akagenda amuteruye gushika muri salo turi abana bakuze twaba Jesus Christ. kandi ruguru ibyo bintu bigoye kubona cyane ego biragoye ego kubona ivyo tuzi ko ku bantu b'abanyamujo mbwa mu gisagara Yeah. nibaza ko biri no mu bintu mama nawe ahora yibuka bikamu pertiriba mu mutwe ariko it's okay ibintu byose ntitubyamana mu buzima kandi aba ari umugambi w'Imana n'iminezero yose ntituzoyihorana ibitunezera byose hari umunsi umwe tuzobibura tu yes bon ku bantu batabonye Alvera aza niryo jambo ndamubwira vraiment ati Imana ni Imana ko yiki afise umuduga mwiza ndashaka tugiriranye Alvera wuno munsi agendana urufunguruzo nuko arushize ngaho imbere agendana kontakte y'umuduga na Alvera wa wundi yari mu bihe bitameze neza mu buzima bugoye mu buzima bwa wundi bwo gupiganisha kugira ngo umuntu ashobore kubaho ndashaka tugiriranye Alvera kiriya gihe na Alvera wuno munsi wobagereranya gute anyway ubiravye jewe sinigeze mba mu buzima bukomeye iyo mvuze ubuzima bukomeye Imana yaramfashije sindarara inzara pe nari muri Gorenza oya kiretse ndi mu masengesho cyangwa ari jewe ndabihisemo ariko sindarara inzara ngo kubera nabuze icyo mfungura ushobora kuba naraye inzara kubera ushobora kuba ntarose icyo umutima wanje wari ushaka bitewe n'ubuzima narindimo ariko ndashima Imana yaramfashije sindarara inzara kubera nabuze ikintu ufungura kandi jewe nzi neza ko ubuzima bwa mbere bukomeye mwezi bubi bubaho ni ukubura ikintu ufungura Frank ukaba udafise ahantu uryama ibyo bintu ndabizi uburyo bibabaza kubera amaze kubibona ahantu henshi ariko muri byose ndashima Imana gute jewe aho mvuka ni ahantu heza pe sindahasuzugura ariko ni kure cyane hantu utibaza ko hova ibintu bikomeye bigoye kugira ngo ugire inzozi zagutse bigoye kugira ngo ugire inzozi zagutse wiyumvire ko woshika ku bintu byinshi rero nibaza ko ari Imana yangiriye ubuntu kubera ko nanjye ubuzima bwose mbaye no munsi nta na bumwe nigeze ntegekanya ntabwo warota none ushaka ko warota ikintu mu buzima bwawe bw'akazotse sinimvira ko byoshoboka just suko ntari ndabishaka ariko n'ibintu niyumvira ko bitashoboka bitabaho hari igihe wiraba reka nkubaze Frank nk'ubu umuntu yakubwira ko ugura indege wobyemera indege ni wawe uzotunga biragoye mugabo nuvyizera gato urakoze uzi impamvu rero wumva bigoye uraraba ukaba none mu Burundi bwose nicyo niyumva ko nzogura indege nicyo niyumva ko nzogura indege n'aba bantu nita abantu bakomeye ari abantu bazifise je ndinde kugira ngo niyumvize sinzi rero ukuntu ndiko ndakubwira ko nanjye ntabyiyumvira ko ntawe uri ikintu nshatse kuvuga ku myaka byari bigoye kwiyumvisha ngo ku myaka ngeze kuno munsi nzoba mfise icyo wabwire umuduga mwiza please umuduga mwiza ntabwo utari inkuru umunsi ndonga imodoka nzaninya kubivuga tubivuga dushima Imana yatugiriye neza ubivuga bravo abantu bashaka kubifata ko ari kwirata ariko ineza y'Imana niyo mpamvu ninya kubivuga oya tubivuge umunsi wa mbere ngura imodoka nashe muhira sinigeze ndyoherwa kubera iki numva umenga ntibyabaye urumva no mu gusenga naragiye mu cyumba ndarira ndabura ikintu nsenga ndaryama mbwira Imana ndarize wabonye basi urabona mu mutima wanjye ibyo nashaka kuvuga hama ndibuka ko ndafise umuntu yawe uramfasha kuyideplasa aca arafata akagendo gatonya rero sinari bwomenyera imodoka ayisize rero urabona iyo umuntu ariko arakunyonga mu modoka biba bisa nkaho si iwawe byarumvikana ko nyine numva umenga si iwanje isoke maze rero kugera igihe nakigira umuntu andeplasa bisaba ko ari igihe nzoza ndijana nose byarankomereye ndibuka umunsi wa mbere narayisohoye
ndayigonga yo ebwiye warayigonze burya ndayigonga kandi sinagonze umuntu ndayigonze mu rupangu kubera ubwoba no kutiyumvisha ko no kutumva confidence yo kumva ko just iyi modoka ni iwanje okay avera humeka ni iwawe genda urumva hama kuva uwo munsi namaze insomere yose ngenda na moto mukama wawe imodoka iri mu usiga imodoka mu rupangu ifise na essence hatinya ngiye ahantu nkumva mfise ubwoba birantera isoni ko umuntu aza kumbwira ava iyo modoka ni wacu mvuga ni iyiwanje nkumva ndamaramaye majambo make byarangoye kwakira byabaye nk'ibitangaza igitangaza Imana yinkoreye ndayishima ndabivuze grosso modo nta kintu nta Imana itokura umuntu nta kintu na kimwe Imana itogukorera kandi nize ko muri buno buzima umuntu abishoboye yoreka guhangayika niyo uhangayitse basi ugahangayika uvyerekeza ku Mana kubera n'ukuri ko Imana ijuru ryakuyumviriye ushobora kuryama no musi uri mukene ukabyuka ejo mu gitondo utora amafaranga mu ibarabara nawe utazibonera byandi bavuga ngo wikundi muhera mu itiro nipfa uwo mugani uwusiguye nabi womenga iguhataco wakoze ariko jewe uko ndawumva ngo iyo ukunda imuhera mu itiro nukuvuga ngo uwikunda nta saragara canke muhindo tuzi ingende je ashobora kwapplika ku kazi iragufasha ikakwereka iyerekwa ikanagushigikira no mu iyerekwa ryawe mu bintu byose uri kurarondera bikagenda neza yes iyo uvyutse mu gatondo ugahindukira ugasanga iyi modoka iri mu rupangu kontake nuyijyamanye kumbure iruhande y'igitanda ndazi ntuyishira kure kontake biri hagufi cyane umva gute mu mutima gave please bereki iyi modoka tuyerekane uba wiyumva gute iyo uvyutse ukabona wa wundi atarafite indoto z'uko utunga imodoka wa mukobwa abantu bamubona nk'umukobwa asanzwe ariko n'ubundi ndasanzwe Alvera ntusanzwe okay wa mukobwa akiri muto mu myaka mugaba akabagendana contact uba wiyumva gute mu mutima wawe mu ndwi zitatu za mbere byarangoye kwakira ari ibintu bikuri bon byambaye ko nk'umunsi ngenda kuririmba Louis Mars Louis Mars nahatse gusiba pe nari mfite ubwoba just ndumuntu bingora kwakira ibintu kubera ko ndakunda kuba ndi simple nyene meze uko ndi kumwe n'abandi sinzi kunyumva ngira basi urakunda kuba uri hamwe mu bantu ntuwerekane ko umenga umunota ndibuka ko hari igihe nashobora kuja ahantu imodoka nkayisiga kure ngiye nko kuraba nk'umuntu batari gwawe eko nawe just kumbisoni sinzi basukari umuntu ashaka kumpambya ikibazo nanivye sinzi ikibazo nanivye ni bimwe naririmba navuga ngo twarabiraba tukabona bitadukwiriye hari n'igihe ufise ikintu ukumva umenga man none ni jewe urumva ukumva biranagutera n'isoni nkumva nyene sindiko ndimva ko nogenda mu bandi urabona hari abandi iyo bafise nk'imodoka n'umusinda be postinga pe ndi umuntu ntanakunda no kuvuga ikintu maze gushaka mu buzima busanzwe ariko maybe numvise nosangiza abandi ikitangaza Imana yankoreye hari abantu benshi babyakiriye nabi bavugana ubwibone bavugana ibiki ariko sinzi ikibazo abantu bafise baranezerwa iyo babona ibibi bipostingwa kuri social media ariko iyo babonye ikintu cyiza bakarakara yego urumva nibyo maze igenda nabona abantu barakunda baboneye umuntu bariko barakubita bakabiraba bakumva biri simple satani yaraje aratwumvisha tumenyere ibibi tumenyere ko kuri social media kwe guca tumenyere ko amakuru dukwiye kwakirana amakuru mabi noneho iyo abantu babonye umuntu yakoze ikintu kibi bakavuga uyu muntu yemwe iyo abantu babonye ikintu ariko kubera ko abantu batanezerwa iyo babonye umuntu yapostinze basi nubwo yo kwirata akirata yagiye gufasha umuntu
yakoze iciza vraiment hari umuntu yagiriye neza agapostinga yagiye gukora ikintu ciza baca bakunda gufata umurongo wo muri Bibiliya ngo ukuboko kuryo kutanze kubafungwa niko bimenye sivyo uwo murongo abantu benshi barakunda kuwukoresha ariko je ndakeneye umuntu aze wusugurira neza ico uwo murongo ushaka kuvuga mudusugira muri komatere mwebwe mupinga hama abantu nimba babona ibintu bibi kuri social media byinshi bakabona biracaho kubera iki batumva bonezerwa no kubona ikintu ciza kubona nakaya basangije ikitangaza Imana yamukoreye jewe narabasangije ravango Imana yankoreye itangaza narose akamodoka uza abantu bantutse yego nukuri barantuka ibaze bro ariko icoke ariko iyo bakubona mwibarabara cyangwa muri bus nundi bari kugutuka ngo yo ngo twababwiye ngo babantu baba star kapugura umustar ni kubutinya kuvuga icuri cora je vraiment muhimbare wacu uno munsi n'umuntu agezweho muhimbare wacu ni wa muntu no munsi ashobora guca hano n'umuduga abantu bakagenda baramuramutsa ni wa muntu Imana yadugije imushira handi hantu koko sivyo tukwiye kwishimira koko yes uno munsi urumwe mu bigeme b'abarundikazi bari mu bikorwa bitandukanye urumwe mu bigeme b'abarundikazi kuri YouTube channel zabo bafise ama views menshi muri gospel bivuze iki ku mukobwa kiri mutonya nka wewe igicapo cyakazoza kawe ukibona gute mbonereho n'umwanya wo gusaba abakunzi banje imbabazi bahora ba blaminga bakavuga ngo Wema Entertainment ni ituma ntasohora ibikorwa byinshi turaza kubigarukako kuba kubanira ngo Wema barashaka kuvuga jewe ndi umunyeshuri Frank ndi mu mwaka wa nyuma wa university ndiko ndiga nk'uyu mwaka byari bigoye ko nshobora gukora ibikorwa byinshi ndabifatanije n'ishuri kandi nko muri uku kwezi kwa12 nanjye narumva nifuza gukorwa abantu ariko usanga ngiye mu masession ibintu birangora kandi gufata ishure nkarifatanya no kuririmba nkarifatanya no buzima busanzwe nkarifatanya no gukina filme even n'intore ntindi twari ko turayikora ariko duca tuba oblige yo guhagarika kubera ishure nta nundi muntu byavuye kuri jewe kubera ishure cyandafatirwa rero muri byose ndagerageza uko nshoboye nkakora ibikorwa uko ndabironse ariko rero uko warumbajije urambwira ngo uba wiyumva gute yubona abantu bagukurikirana cyane kuri YouTube bagereke jewe n'ukuri kw'Imana ndashimira Imana jewe Imana yarangiriye ubona yangiriye ubona gute ugiye kuraba ibikorwa byanje nta mbaraga nyinshi ndashiramo kugira ngo abantu bishike kure mba nakoze ibyo nshoboye nk'umuntu ariko nta nguvu nyinshi mba nabishizemo Imana yo nyene iramenya ukuntu ibimfasha bikagenda ico ni gitangaza ni kimenyetso kimwe kinyereka yuko Imana iranshigikiye kubera ko hari indirimbo nanditse vuga ngo uw'Imana ikunze imukundisha abandi irimo akajambo bavuga ngo uw'Imana ikunze imukundisha abandi ntabwo ndayishora ni kuvuga ngo Imana iyo yakugiriye ubuntu si wowe wenyene wiyumva n'abandi bantu bose barakuraba ikushira ku gikundiro abantu bakakwakira neza ndashimira cyane abantu rero bose bashigikira mu bikorwa byanje kandi nizera ko inyuma y'ishure n'ukuri kubera ko narabonye ko Imana iri mu ruhande rwanje nzogenda nemere nkora uko imbaraga zanjye zingana yes nkuko nyene narikunda bivuga uri mu bantu bakurikirana cyane ku mbuga zigiye zitandukanye ariko ikintu ushaka ni mbega Alvera Muhimbare uno munsi bariko baravuga neza ko ngo Alvera yarasubira inyuma cyane Alvera yarasubira inyuma bibakora mu minsi z'umingo harabayisaga y'umuduga Alvera baramuhenda muri Wema baramuhenda ese kujya muduga byagenze gute bahukuri imodoka yego cyanke reka mvuge ibintu bibiri kimwe avuga ati Wema siyo yamuguriye uwo muduga nzi ukuntu Alvera afise umugabo amuha amafaranga afise umuntu yamuguriye uwo muduga kwa ariko tubaye nk'abantu tutagiye mu mwe mucaca twiyumvira ati Alvera nyine amafaranga yakuye kubera uwo muduga uri musi ya 40 million uko biri kose kumara cyumva ati nayo amafaranga miliyoni zirenga 40 Alvera yazikuye he ko bavuga ngo Wema ntaco yamufashije ko bavuga yuko Alvera afise umugabo ku ruhande yoba hari ariko kandi ikindi naco mbona ingene Alvera aha nataberewe
bereke Oji. please mwengera taberewe hano hantu bro urabona kuva hasi gushika hejuru uraberewe agakwafiri ni sawa agashati ni sawa akajipo plito ni kame kaba pantekoti yashikanye ino yambaye neza kandi kagera ngaha ariko na telefone ifise pochette nziza kandi nziza iPhone ariko hamwe gusa hari kosa tuzorikosora ryari. Okay bo manze mvuge ko ikintu kijanye na Wema umuntu avuga ko Wema atakina mariye azoza akimarira muzoze mu marico kiyo umuntu abona ico Wema hagije azoza akimarira genda nk'abantu buriya kujajinga umuntu wicaye muri saro wariye wahaze umuteri biroro ariho gutera intambwe nawe ukora ikintu uwo muntu uri kurajajinga yakoze n'ivyo bigoye kumbwira ngo ntaca mariye nawe atacuratera intambwe ngo basukore nabigiye yakoze uba wumva vraiment biri normal kuvuga umuntu ngo ntakina mariye amaze no guterera akamfasha ngashobora gusora indirimbo nawe undabiba kuri social media utanaze n'uburyo indirimbo ndayikoramo it's no good abantu baze bagerageza barabe imvugo bakoresha ariko ravuga ibintu jewe ni genzi umumaro uriya muvye abantu birirwa batunga urutoki bavuga ni genzi camariye ni genzi kintu ari kuri jewe nza agaciro afise kuri jewe ama kukijanye n'imodoka naco imodoka ntabwo nayiguriwe na Wema Entertainment yego imodoka ntabwo nayiguriwe na Wema Entertainment wa mugabo rero uri ntumva tumwumva uyuhe bavuga yuko bera kugura uyu muduka Franike hari kibazo abantu bafise abantu bigira ko batuzi ariko ntibatuzi cyane ntibatuzi bazi ibyo twababwiye hari ibindi ubuzima tubayemo abantu batazi Franike twe dufise imiryango dufise genda shafise umubyeyi mama kandi umu intellectuel mu byumve kandi okay mama nje n'umu intellectuel kandi mama wanje arankunda hambavu ya mama wanje mfise umuryango abantu batazi mfise inshuti abantu batazi kandi mfise abantu bankunda benshi cyane abantu bankunda nawe urimo no musi ushobora kuvuga ati Harvera jewe ndakuravye reka tujye hamwe turabe ko tugufasha kubera ko abantu barashinga bavuga ngo Harvera ntakintu akora of course ndi umunyeshuri ariko ndafise umuryango ndafise inshuti nibaza ngaho naje ko tishura mwavyumvise abantu rero nibakaze bashingira kuba twe batubona uko gusa bace bavuga ico bashaka batazi ubundi buzima tubayeho behind ya kamera dufise imiryango behind ya kamera dufise inshuti dufise abavukanye mutazi ngo badufata mu mugongo bingana iki mutazi ngo mubanye gute mutazi ngo nibo batuma twambara genda umukobwa ndacafise mama wanje arafise uburenganzira bwo kumbwira ngo mwana wanje ndaje genda mu isoko ndakugurira impuzu zo kwambara tweka cyatekereza ko abagabo bazitugurira kubera ko ba mama batazibagurira cyangwa kubera ko bo bazigurirwa n'abagabo ikibazo abantu bagira nukumva ko ibyo bakora bace bagomba kubisanisha n'ubuzima bw'abandi bantu nibuzi ko amafaranga uronka yaronka ari uko wasambanye ntabwo bisobanura ko abandi bose bajya gusambana kugira ngo babone amafaranga nibuzi ko ufise ikibazo cyo kuba n'abavyeyi ugira bagufasha ukabuzi ko ibintu byose ugomba kwibako hariho abandi bantu bagifise abavyeyi bafata mu mugongo iyo rero utazi ubuzima bw'umuntu bwuzuye cyangwa umuntu atakwehereye amakuru nta nubwo ari ngombwa ngo unanyizere ndakubwiye ariko uko niko kuri yes tuba kuri Wema numwe mu badamu abantu benshi bashimira cyane ko hari icyo amaze kubafasha niyo madamu afite umutima mwiza numwe mu badamu ubona neza ko hari ikintu kinye amaze guhindura hano no munsi yarafashe Linoji n'umunsi n'undi muntu donc yari amaze kumusa mugabo aramufata ha mu rugendo rw'uruca rufata inzira nziza kuko no munsi sinyabaza neza ko Linoji iyo aza kuba ari donc atari muri label ko genre navuga discipline kintu kijanye discipline uko nibaza yuko apart yuko ari manager wanyu ababera umuvyeyi yes no muvyeyi mwiza rero muri rusange muri ivyo byose uno munsi ugeze kuri success idasanzwe uno munsi ubuzima bwa kuko buramaze kugira inzira bwarafashe yindi korosi kare ikorosi kumburiye ntiyari imeze neza ariko uno munsi ubuzima bwarafashe yindi korosi ubuzima Harvera abamwo butari ubwo imbere ya kamera ariko wicara ukavuga ati ibintu ndimo nibigoye gute nuva ko ubuzima wabayemwo uno munsi bwakubabaje mugabo uno munsi bukubera intahe
ubuzima bumeze gute? Ikintu cya mbere cyambabaje ariko nshima ni kuba Imana yaramfashije nkaba ngeze uyu munsi ntarubaka. Ushobora kubera n'abantu bose bampebye barakoze. kama wanje ndabishimira Imana. abandi barabaye bakababara bakarira. Oya. Urashima Imana kuba waragweze? Ndabishimira Imana kubera byamaye umwanya wo gukora bino bintu byanje, gukora umurimo ntekanye. Narababaye pe icyo gihe urabona iyo yageje ishure sorry nta yindi gahunda kenshi uhita ubona ko uhejeje segondere gahunda ni ukuja kubaka. Yego kurongo. Nanje abantu baranuka kutaja kuvuga narabigerageje. Hajya waragerageje ugiye gahunda. Naragerageje kuraba ko noja kubaka ariko ntivyacamo. Urabizi hari igihe mwicara umuntu mukavyumvikana ariko ukabona kanka ntibivemo. Narabigerageje kandi umuntu ngira ikibazo kimwe cyo gukunda cyane. Iyo mvuze ngo ndakunze umuntu ndi umukobwa bavuga ni fidele. Sinzi gukunda abahungu babiri kandi iyo mbwiye umuntu ngo iyi gahunda tuyirimo kabisa gahunda tuba tuyirimo neza. Kandi ikintu nshize ku mutima kirambabaza cyane kubera ko nizera cyane ikintu mbashize ku mutima simpushagirika ngo mvuge ngo ndashize ku mutima niteguye kugenda. Rero uyu munsi nibwo ndabishimira Imana kuba bitakunze. Maybe ari ikintu byari kunyicira muri kariyere yanjye kandi ikindi byaramfashije kumenya icyo nshaka. Kuri icyo gihe numva ko ngomba kuja kubaka kubera nahejeje ishure nyene hari n'ukuntu rero abavyeyi baza baragasunika bati none kamwana umeze gute nta muntu nakana kutatubwira umeze gute nawe ukumvura abaye stress utamuntu aza kukuramutsa nakumvura abaye stress ukumva nyene bira ariko ubu nibaza ko byaratoye umurongo mwiza. Umunsi uzokumva Franike ndavuga ati je ngomba nubake nzobana nicaye neza n'ubwenge bwanje ndavuga ngo aha kabisa ndagiye n'umwanzuro uvuye ku mutima ndabona ko hageze ko nja kubaka. Mbega kuba kumwe n'umuhungu canke n'umupartenere wawe hariho ahantu bisubiza umuntu inyuma? Biterwa n'uwo ari we, yaba umukobwa cyangwa umuhungu. Dufite ikibazo kimwe cyo kudatahura tukagira n'ikibazo cya kabiri cyo kudareka umuntu abeho. La majorité y'amakouple menshi ariho uyu munsi benshi usanga umwe abereyeho mugenzi we. I mean cyane cyane ku bahungu nimwe muri selfish cyane muri ikunda. Iyo ufise umukobwa uterese umukobwa akakwemerera for example Franike je uje kundondera urabizi ko ndumuririmbye ndakina filme ariko ukaza ukambwira ngo singeneye kuzosubira kuririmba no gukina filme. Uko se kwikunda uwo ntamusangiye uwo deja nimusangiye vijo birumvikana. Ariko urumva kandi kubera ko natwe dukeneye kubaka uragenda ukaraba ukavuga ati none ngire gute. Abakobwa benshi rero twaragabye inzozi zacu tuzigabira abagabo tuzigabira abahungu dukunda ama batugejeje mu ngo ibintu bimaze guparangana nibwo tugaruka kwibuka za nzozi zacu kandi zizari zari gutuma natwe tugira icyo tugeraho mu buzima bwa misi yose. Mba numva iyo umuntu muri en relation umuntu wateye intambwe umusanga uko ari niba utamukunze uko ari he bugende kurondera ukunda uko ari. Kiretse ibintu muri societe buri muntu wese abavuga ngo uriya muntu ntabwo ari muzima ariko kubijanye nuko ateye nibimunezera nibimuhembara udashoboye kwakira umuntu ukunda uko ari genda urondera ukunda uko ari umwakira aho kugira ngo ufate umuntu wowe umusango abayeho ubuzima ni kubera ko Franike umuntu abaho rimwe kandi afarimo. Yego rero jewe uzimpamvu mbayeho nishimye nuko ndirimba bindimo kandi nkumva nibwo buzima bwanjye. Iyo ndi imbere ya kamera ndiko ndakina filme numva ari ubuzima ndabikunda. Iyo ukije rero ukambwira ngo jewe sinkeneye kuririmba nkeneye kuja kudandaza muri Kotebu bangiye gukora ibyo ushaka wiyerekwa ry'iwase mbagiye gukora iyerekwa ry'iwawe. Of course kudandaza muri Kotebu twabyumvikanye kubera ko twese ari tembere ryacu it's okay ariko jewe wanyawe wo kuririmba nkakomeza nkabaho. Vuze ikintu gikomeye cyane gose. Mbega uno munsi umugabo w'indoto za Alvera umugabo ameze gute kugira ngo kuko ndabizi ko nibesha ko badukurikirana bafite icyumvire kuri Alvera ati Alvera ndashobora
kumwinjirira ameze gute azoze nzomumenya yashika jewe nta principe nigera nshiraho ngo vuye mushaka umugabo muremure shaka umugabo mugufi jewe nkunda amahoro kandi nkunda umunani ariko apare y'ivyo byose abantu hariho amakarita y'amagudu reka ariya nakora ariya jewe ayo magu nanje narigeze kuba ndayakora narayaheze kubera ko ushobora kuvuga ngo ukunda abantu barebare bose muhura ugasanga byaranze ariko ugasanga bagufi muhura nibo bantu bazima rero iyo ugiye gushingira ku burebure na bugufi birapfa jewe cyane umuntu nkonta n'umuntu w'indani muri wowe kandi jewe umuntu nza gukunda ntibisaba iminsi 5 kugira ngo ndabone ko tugihura kugusa ndakora byose ndabana n'umuhungu namukunda vyaveye aho nyene kera ugire yarvera urabona ukimubona deja tuvuga ati ubu ndabona ko ndamukunda nevyo vamo mugabo acha bifiringa vraiment acha bifiringa vraiment so Kranike oya urabona hari umuntu ushobora kubona akavuga ati vraiment wow ndumva yuko umutima wanje uri ready kumwakira you have to be honest uheruka guhura ryari n'umuhungu bona ubwo ndabitwa atavuga mubwira n'ubundi wewe uwo kwikawusha tu n'umuhungu avuga ati vraiment ndumva yuko yombera hari ryari ntumuvugo ari we ngo ryari bimeze gute hari ryari man uzi yuko umukobwa atandwira batamuterese uzi nk'ubu nacanyera nkavuga ngo deka guhura ngo mu mwaka yeze nubanze bambwiye abahungu bose twahuye muri uyu mwaka bamwiboma ntabyo mvuze rero umvise abahungu bose bamwiboma n'andi wowe ibyo nshobora kubivuga negativa bafise ko reka twinjire kandi rero mu bijanye d'abord na cinema n'umuziki uhiza ukabifatanya gute mbega n'iki kintu gifise inguvu mu buzima bwawe canke muri cyakiye zawe kuririmba nivyumva ko ari byo byawe koko ariko niyo tugeze muri filme ariko byose ndabikora kandi ndabikunda iyo tugeze muri filme tubona ko ari huruma twisa komeye cyane ariko nabyo ndabikunda ariko numva kuririmba ari byo nakora cyane gusumba gukina filme ngo magaruke ku ntore ntindi narayiravye nibatwara n'abantu benshi bayiravye ngaho ariko badukurikirana nza kwazi kimwe ku ntore ntindi kuba hambo bivuze iki kuri wewe kuko wari umukobwa aciye bugufi wari umukobwa ja umengo aratuje aratekanye njya mukobwa se wendi wo mu buzima busanzwe aho yabijya ntabyo wongerera mu buzima busanzwe oya no bo ndi hambo kabisa sinakubesha ariko sindesha abantu ngo mu buzima busanzwe kujya nakomeza kubera hari ibintu ntashobora kwihanganira ntushobora kunyumvisha uburyo ki jewe waje wankuye ruguru hama uraje unjanye uramfashe ku nguvu sivyo amufashe ku nguvu ndatwaye inda yawe jewe nta ruhara nabigizemo amajeshe nguma ndakomereye kurya mu buzima busanzwe umfate kuri ya ndakureke javura katse byo mu buzima busanzwe ndakara iyo umuntu andenganije hari ibintu abantu benshi batari bazi no kora bakunze ntabyo bari ariko iyo umuntu andenganije n'ukuri mu buzima busanzwe pe ndi n'umuntu ndaganira ariko undenganije iyo tugeze kuri gahunda yo gutuma ubuzima bwanje buhungabana sindabyihanganira ucuhinduka koko sinshobora kugabira umunezero wanje wundi muntu n'ubundi muntu yishima jewe mbabaye no it's no good oya Franike none wowe nyumvisha wowe uramfashe ku nguvu sibyo ufashe sorry ibintu ndiko ndavuga rana nk'ubu ko mvuze ngo uramfashe ku nguvu ari gihe ubona abantu barabikase nganda ubundi bikora nabonye abantu bagoye umuntu araje uri umwana w'umukobwa nubwo yo bari mushiki wawe wamufashe ku nguvu sivyo nano yagiye gukora ama umubosi amufashe ku nguvu inabuja camugu aguma amuturubika amutuza agafu sawa kandi uko narimbayeho kose ruguru wacu narimbayeho bikiye jewe n'ivyari kurinda gushika hariya naca subira iwacu ngasubira iwacu nkaja kurondera amahoro nkunda amahoro n'ukuri kw'Imana kuguma kugira tugume mu nzu tuguma dushwana mu gitondo saa sita ku mugoroba I can
Okay, okay, ndatoye bimwe bita hambo. Nukuvuga sinavuze ko noshwana. Ahubwo aho kugira ngo mbura amahoro aho hantu ndahahunga. Nkunda ahantu ari amahoro atamunaguma ndi umutima ataguma ashobora ntushobora kuba umugore wa kabiri kwe. Oya sinobishobora. Yo depression yonyica. Ndahira rukuri. Sinobishobora. Imana yarakoze ko nta mugore wa kabiri nzoba nuko. Kazoza hakuze. Oya nukuri ko Imana sinzoba umugore wa kabiri. None bazondesha ntabizi. Ashobora gukoresha atavyoza bagabo kigiye nkambika impeta bakanyambika impeta ntabizi ko afite undi mugore. Ko je ntazocikira nzokora amafiyaje. Kazi mukundwa n'aba diaspora. Ushaka kuza mu diaspora from nowhere. Abarize imyaka 30 yibereye hariya anya. None Frank reka nkubwiriza impamvu erega n'ubumba narubatse. Nuko arya Imana impamvu ubona ubugeze hano hose ugeze utarubaka nuko ngira Imana iba yaravye kavuga ngo mwana wanje hano ntivyovamo. Rero ya Mana yamfashije n'ivya mbere izomfasha n'ubundi kugeza umunsi izoshikana ku muntu. Ari ikintu waruvuze ati abantu barige bashafata ama video bakayakata uko bishakiye. Haraheze nk'imyaka nk'itatu hari bizigize kuvugwa ko yuko wafashwe ku nguvu. Nawe urabigarukanye babikata. Nabyo ndabivuze. Oya. Donc hari abantu benshi babigaruka babivuze ko cyane hama baza kugufata ko Arvera arakana kago. Bon, kugeza no munsi abantu bazi yuko Arvera ari umukobwa yababaye mu buzima bukomeye. Ibyo sinshaka tubivuge. Batabikata. Uri kwiguzwe utinya abantu. Oya jewe umuntu yamvuze si bibi. Ariko yamvuze ari jewe namuhaye uburenganzira cyangwa cyo kumvuga n'ibyo bimbabaza. Iyo nshoboye kukudevya rero nkagikwepa. Nkuko bikwepye nk'ubu nyine. Nshaka kuvuga turakunda amahoro. Mpuma ndabikwepa. Muri makuru abikwepye n'uragiye. Je ndange ibibazo ndabitinya. Yes, tubera kandi rero mu ndirimbo. Wavuze yuko ari uri forte cyane. Donc nivyo vy'iwawe cyane gose. Umuhamagaro wo gukina cinema, umuhamagaro wo kuririmba. Amama guhitisha amatihe bakina. Bohe biki? Ninda zobimpitisha murero. Oya ni hamwe kwa mfano. La position toujours force. Ariko nawe re. Okay, tubirashitse. Nta bizoshika inda zobimpitisha mugabo. Umugabo? Ashobora kuvuga ati nkurishe vraiment. Basi uzurakora kimwe vraiment. Ndashima Imana kuko izompa umugabo azomfasha. Ubizi gute umugabo wawe uramuzi? Oya none uwo muntu azoza kumbuza gukora ibintu nkora kweri wumva bizoba ari sawa. Uzuba gusabye nk'umugabo mujina Bongewe gusa nk'ubu ndabizi neza ko ninubaka ashaka kumbwira atari amasene ntashaka ko nkina ukina kandi nzobyuba. Nari amasene ukina burya Tyson. Sindayaje. Utuma umugabo agiye. Ariko ariyo hajemo ikintu bita ifuhe ntibisaberaga ibintu bikomeye bisaba kuba yabonye gusa ari umuntu yagukoze ko hazard cyangwa mwabiteguye akakubwira ati no sinkeneye biriya bintu nibazisubire kuzora. Uramaze gusomana muri filime we? No. Ntugiye gusomana muri filime? Nta nivyo nakora. None ariyo hole baguhaye. Yo gusomana? Ntayo barampa kubera barabizi ko ntoyikina. Sevine yokira. No. Okay. Ivyo twaganiriye ariko uno munsi umwaka uraheze ko turafunga umwaka. Umwaka watangura umwaka umeze gute ku buzima bwawe hama uri kuwusozera gute? Uyu mwaka wa mbere umwaka mwiza cyane. Naririmbye indirimbo mu kwezi kwa mbere ivuga ngo uyu ni umwaka wo kwemererwamo. Uyu ni umwaka wo kwemererwamo. Iriya ndimo ndayiririmba nayisohoye nyine kubera kuyisohora ariko yarankoreye. Mukuri kw'Imana ndashima Imana. Umwaka wa mbere umwaka w'amashimwe kandi nizera ko n'umwaka wa 2025 nawe uzoba umwaka w'amashimwe gusumba. Turasozera uyu mwaka two turafunga umwaka ariko twabonye indirimbo zike ziwawe ariko mbega umwaka kandi uraheze nta n'ikindi gikorwa twokwitega imeze gute? Uyu mwaka ndafise igikorwa gikomeye nzokora itariki 28 z'ukwezi kwa 12. Kirisumba no gusohora indirimbo nubwo n'indirimbo nayo yarishowe no kuvuga igihe nagenda twakina ifilime Intore Ntindi twayikiniye Gitega muri Ibugendana agacimbira icyarire umutumba Runyeri mubego ndahazi no kumutwe mubatwa nasangwa butaka nabonye ubuzima babayemo numva bankoze ku mutima sinari nzi ko hari abantu bakiba mu nzu z'ingondoro bakiba muri burya buzima nabonye babayemo nagize inspiration bwa mbere ndatinya nibaza ko ntashobora kuronka abantu bafata mu mugongo banshigikira muri ico gikorwa ariko mu nyuma ndavuga ni burya
umunsi umwe agiye gusenga pastori aratwigisha aratubwira ngo burya satani ntashobora kugutuma gukora ikintu cyiza niwumva ufise yerekwa muri wowe ukumva umutima uragusunika gukora ikintu cyiza umenye ko ari Imana umenye ko ari umwe yari akavugana nawe byuka ushire mu ngiro ico mpwe yari yakobariye ndavuga nereka nanjye ntinyuke niko nagiye hamwe n'abantu ndafise association yitwa Giving Hand Vacation ni je nayitanguje ni naje ndayirongoye dufise edition ya mbere yo nifuza kuzoza turafasha abatishoboye uko dushobojwe n'Imana ndakunda gufasha cyane uko nta kintu gikomeye mfise ariko mfise umutima wo gutanga muri jewe abanyegereye barabizi nkunda gutanga cyane keraho ntaratangura guhura n'abantu bampemukira nari slogan ivuga ngo ni gute norarana 100 kuri konti hari umuntu arayinzara niyo slogan nico kinona nico jambo nakunda kugendera ko kenshi cyahindutse gute norarana 100 hari umuntu arayinzara ariko ubu nararihinduye ariko ndafasha kandi narihinduye kubera abantu suko nari urumva ko 100 atari amahera menshi yego sindiko nirata amahera menshi simeshi 100 menshi ariko naragerageza atuma n'ukuri iyo mfise je nashobora no kugenda mu barabara inama nitwaza amafaranga yo kuza gufasha umuntu nubwo cyaba igihombe ariko nkumva ko mfise umuntu nza gutuma narafunguye ndashabikora mugabo naragabanije ugenda bikoramo amarero ico gikorwa tuzogikora le 28 z'uko 12 niho tuzoja gutanga imfashanyo hariya nyene mu ntara Gitega ya muri Gitega tuko turegeranya imfashanyo zitandukanye impuzu amasabuni amavuta imfungurwa amafaranga kandi ni groupe nini irimo abantu barenga 500 nizera ko Imana izodushoboza ico gikorwa rero twifuje gusangira nabo umwaka mushasha twashiriye izo mfashanyo Imana niyo adushoboza hari n'ikindi tuzokora ku mwaka uza mu kwezi kw'indwi imvura ya muri sama muri sama imvura yaheze twifuza kuzojayo tugira igikorwa dukora ntavuze ngaha ngira nza kimenyesha abantu ari uko cegereje ntazogwara sindagikora abantu bavuga ngo waratubeshe ico ni ikigo cyo muri 2025 utubwiye ariko mu bijyanye na carrière biga rufera tumwibagire none bega ubona ko kurahombera we magagarvera nawe bo ntabwo ndiko ndahomba tuzohava duhomba muri we makwe nari ku ishure biragoye ariko nsa n'uri karahera heza nibaza ko ngiye kugaruka ku murongo neza va ku 2025 tutege ibikorwa ujana indirimbo ndetse n'ibijyanye n'amasinema yiwawe personnel kuri ya chaîne yawe sindabisezeranye Imana niyo yabishoboza nzobikora yes ufite abantu benshi bagukurikirana hano onye ufite abantu benshi bagukunda ufite abantu benshi bagukunze ko indirimbo zawe waririmbye ni yihe ndirimbo waririmbye uri muri ubwo buzima hama mu nyuma urabona ko ivyo waririmbye hari abantu benshi byafashije ndi bayitwa uwo kwizerwa ni indirimbo naririmbye iri mu ndirimbo nkunda cyane lyrics yazo iravuga ngo wamfashe ukuboko uransindagiza usindagiza urabitahura usindagiza yego kugira umuntu abagenda atazishobora gutambuka neza kuva nkiva mu nda ya mama none raba n'ubu ndi muzima uracari kumwe nanjye nani ya kabiri avuga ngo erega wambereye umwizigirwa aho wankuye ni jewe ndahazi wowe Mana utuma umuntu abaho kandi ni wowe Mana utuma umuntu apfa si jewe jenyine hari n'abandi wagiriye neza iyo ndimo ndayikunda cyane rwose ariko siyo yonyine jewe ndimo ndayikunda bitewe n'umunsi ariko mbyuka nkumva nkunda ishimwe nkabyuka nkunda amatsiko nkabyuka nkunda umubavu yes ni indirimbo nyinshi nziza ziwe wakunze ijambo rimwe ku bakunzi ba African TV hari umuntu umunsi kumbure yumva ko ashobora gusapotinga mu bijyanye n'ibyo gufasha abantu uvuga gufasha abandi kukumva ko ufite team nini ya kandi akaba ari uyirongoye cyangwa uburyo uri kwije naho bana 500 bawe hama nkaca abo sensa bawe oya naho tworonka abantu 500 it's okay twokora ibirenze kubera ko no kuri n'abantu bakeneye ubufasha kandi gutanga bizana umugisha rero ku muntu ashaka kudushigikira yonyandikira kuri Instagram cyangwa sinzi niba noza kuguha nimero
ukandika ko kuri Ego. okay merci araza kubandikira nimero Yes. azacanye Nimero muri commentaire baraza kuzibona bakumbure kugira ngo ari umuntu ashobora yumva yuko ashobora kugushigikiramwo ari umuntu yumva yuko ashobora kugira uburyo bwose ashobora guterera ariko kandi icizere kibi kihe ku bakunzi bawe mu bijanye no kumubateramisha mu ndirimbo zitandukanye bakene afite majambo wavuze hana mu bigeze ubahumuriza ko byari kutararangira tuzoririmba ko twambe kutarangira hazo nibaza tuzoronka indirimbo cyane atuvyizera ariko ijambo rimwe ku bantu bavuga yuko Wema kumbure hari ahantu bera gusubije inyuma kubera ko ibikorwa no kwa Rinoje barigeze kubivuga indirimbo ko wasura indirimbo atevye uza kusanga indirimbo yambaye soye mu kwa mbere n'ubwo asanzwe gusura kandi mu kwindwi deje umwaka kugeze hagati nawe umengo nivyo vyabaye kandi ijambo rimwe ku bantu bavuga yuko wasubiye inyuma Franike Wema Entertainment iragutse cyane mu baririmbyi batatu sivyo yego bariya baririmbyi batatu dufite uburyo biba biri organize gusohoramo ibikorwa kandi urabona ko dusohora ibikorwa bifite karite bivuze ngo bitwara uburyo bwinshi buriya buryo rero atari umubyeyi Imana yahezagiye nka Wema afite umutima wo gutanga biragoye kubona umuntu abuguha hano hanze yego usigura ibisigura ngo abantu bagakwiye kumutahura kandi bagatahura Wema Entertainment baba bagerageje abakoze uko bashoboye yes abipfuza kandi sinzi ko abantu bifuza ko nza gukora video nk'amatsiko wewe amatsiko barabibonye yego ibikorwa narabaha byinshi ariko nabo barabibona uko byari bimeze kandi nibaza ko barakunda iyo babonye inkoze nka video umubavu ya Miss ifite video nziza mwese muraprisa mukavuga yego iriya video irimo amafaranga menshi biba bigoye ziriya ndimbo Rinoje sora zirimo amafaranga menshi biba bigoye uko biri kose ategereze kuba babitahura ukumbure kugira ngo bumve yuko hari ibindi bikorwa kumbure babiri inyuma kandi even my mom even Wema nawe n'umuririmbyi haya navuze ngo batatu turi bane muri bana ahubwo nawe kandi nimba hari umuntu rero bizinze cyane urabona we akora indirimbo ari hanze y'igihugu kandi urabizi muziki wa hanze y'igihugu urazinze sico kimwe no ngaha mu Burundi byose n'ibintu bikonsoma amafaranga yes abantu bakubona mwibarabara bakifuza kumera nkawe ubutumwa babahano bo bakifuza kumera nkanje mu buryo bon hari urakubona avuga ati yo Imana maraze basi umwana wanje kamera nka Ruvera canke ati Imana mpavuma kamera nka Ruvera ariko nibamenye kwifuza kumera nkanje biterwa n'ico umuntu yifuza niba yifuza kuba nkanje mu kuririmbira Imana n'ukuri yifuza neza gukorera Imana ihema oya byose kwifuza nifuje kumera nkawe bako nifuje bw'ubyo buzima bwawe ubuzima bwanjye umubaye muno munsi kuno munsi urivekire n'umunsi uja gutonda kuri bisi nk'abandi si bibi ariko nagakwiye kumva ko umuntu akwiye kwifuza nyene ko uko ubuzima Imana yabamuteguriye ko azobumuba akanyugwa kandi n'urya mwana ubona umuvyeyi afise ukuntu Imana yamuteguriye ushobora no kuba wifuzije ko aba nkanje ugasanga Imana yari yamuteguriye kuzoba ikindi kirenze jewe wifuze ko umwana wabicoje wende ntuzi icyo Imana yamugeneye mureke umwana mureke nanjye iyo mama aza kundabira mu myaka yanjye 15 ntaco nobayemo pe yo kifuje ko mba nka runaka maybe mama yari yifuza ko mba umuganga ashaka kujya kuba umuganga yego nukuvuga mama rero iyo aza kunyifuriza ubundi buzima iyo mama Imana nayo ikacibishingira ikavuga ngo Arvera Muhimbarema ndashaka kwaba nkanaka nkaca nja kuba nkanaka uyu munsi jewe simba ndirimba tuba tukuzi kwere niba munzi simba ndirimba sina kintu kimwe mba nkora ico nshaka kuvuga rero ni giki kwifuriza umuntu kuba nkanaka si bibi ariko ntuzi nawe icyo Imana yageneye umwana wawe ko azoba ntuzi nawe icyo Imana yakugeneye kuzoba uyu munsi ushobora kubona umenga ibintu ntibihagaze neza twese ntibyari bihagaze neza rero reka ubi ko Imana yakugeneye kuzoba kandi bizoba byiza kuri wowe uzona binezererwa cyane ubutumwa babwumve Alvera ndagushimira cyane murakoze ndagushimira ku mwanya washoboye kumpereza kubuha tuganiriye byinshi bitandukanye kandi bifasha benshi mu buzima bugiye butandukanye ndagushima cyane gose mushimire abakunzi bawe d'abord bagukurikiranye basanzwe bagukurikirana ku munsi wasohoye utasohoye bategerezwa kumviriza ibikorwa byawe abakunzi ba African TV abakunzi ba Alvera Muhimbare ndabashimiye cyane ndanabibutsa ko page yanjye ya Facebook barayibye iriya page kurikwa n'abantu 215 ntabwo kiri kwanje
ufite indi page ifite aba followers uyu munsi tuvugana 117 niyo mushobora kuza gufollowinga amaposti yose mubona anyuranye n'ayaca kuri iyo page c'est Alvera Muhimbare mani baho umugisha ndiko ndakora ibikorwa nibaza ko vuba cyane tuzoronka indirimbo zishaje Yesu abayezagira. Yes, merci beaucoup wose wadukurikiranye waravuze kino iganiro kuva ku nakusha komera yari Alvera Muhimbare numwe mu bakobwa amaze kwiteza imbere numwe mu bakobwa afite byinshi amaze gushika ku Yesu ndabwo mukunze muri commentaire umunsi hama kandi kugira ngo munamushigikire mu bikorwa bindi bigiye kuza by'itariki 28 ukwezi kwa 11 mu bikorwa byo gufasha dufashe kubera ko natubwo tugeze kumbura abandi bantu baradufashije nawe hugeze no musi ushobora kuba warafashijwe nubwo bigihumbi ci wawe nubwo y'ibihumbi 10 birashobora gufasha nubwo yo $5 zirashobora gufasha mu contact nimero munsi muri commentaire asante sana.